kuguma twiga imisi yose, tugomba kuguma turonka byinshi kugira ngo twiyongerere ubumenyi. Naho wize amashuri angana gute, hari byinshi ugomba kumenya. Uyu munsi tugiye kuba yagira ibitandike byavuzwe n'umuhinga canke ubushakashatsi Wolfgang Lieb. Wolfgang Lieb ni umunyamakuru avuka mu gihugu ca Afrika y'Epfo, Cape Town. Yize ibijanye na communication, ariga ibijanye na psychologie, arakora ku mateleviziyo atandukanye, yatembereye mu bihugu bitandukanye. Nanone agenda yandika ibintu byinshi byatumye mu mitwe y'abantu huguruka. Iruhande y'ivyo akagenda abo umuntu atwenza abantu. Mu byo tugiye kuganira rero byashikirijwe na Wolfgang Lieb, ni bidufasha kuguruka mu bwenge, ni bidufasha kubandanya twiyumvira cyane, twiga. Ariko kandi usomye igitabo cyo cyane cyane Discover Your Magic, uhasangayo ibintu by'ubwenge ariko kandi bigenda binadutwenza. Ngiye tugiye kuganira muno mwanya tugiye kumarana hano ku Muvugizi TV. Wolfgang agira ati kutagira ico ukora ni ibintu bikomeye cyane kuko ntushobora kumenya ko wahejeje. Ni ikintu cy'ubwenge. Iyo umuntu atashari arakora biba bikomeye cyane kuri we, kubera ko yuko azomenya ryari yuko yahejeje ibyo atari arakora. Ni ibintu bikomeye bishobora kuduha kwiyumvira cyane. Wolfgang arabandanya agira ati iyo ugomba gutera imbere wimenyereza gukora ibyo abandi badashobora gukora. Iyo ugomba gutera imbere wimenyereza gukora ibyo abandi badashobora gukora. Sinzi cyo muri ko muragumya. Ariko kandi Wolfgang agira ati iyo ugomba gutera imbere uriyegereza abantu bakuru, abantu b'incabwenge. Kugomba gutera imbere none uri kumwe n'abantu atabyinshi bazi, uzotera imbere gute? Ni ibintu byumvikana mu buzima bw'abantu yuko iyo ugomba kumenya ibintu byinshi wiyegereza ababizi. Iyo ugomba gutera imbere wiyegereza abantu nabo bamaze gutera imbere, niyo bazoguha ibishinga ntaye, nibo bazogerageza kukubwira bati inye ubiciyemo birashika. Urumva yuko Wolfgang Lieb ari umuntu yagerageza kwiyumvira, ubwo noneho agakorera ku bintu bigaragara umuntu wese ashobora gushingira intahe. Wolfgang kandi arabandanya agira ati iyo umuryango umwe mu buzima upfunzwe udashoboye kwifungura, haba hari uwundi ugira upfungurwe. Ni ikintu gikomeye kandi mugabo agaca yongera kati iyo uwo wundi muryango udashoboye gufunguka, gerageza ahubwo uce no mu idirisha gushika aho ubona yuko hari umuryango ushoboye gupfungurwa. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu biduha kwiyumvira. Hari umuntu ashobora kuba imbere y'ikintu kanaka akabona imiryango irugaye, mugabo amenye yuko hirya hari umuryango wuguruye, agerageza kuwutora, agerageza kuwumenya uyo muryango. Ngo none iyo bidakunze, arabivuga Wolfgang, gerageza uce no mu idirisha kugira ngo ushobore gushikira icyo wewe ubushaka. Hari ikindi kintu Wolfgang avuga gikomeye mu buzima kandi nicirwa kuri jewe no kuri wewe, ngo ni somo rikomeye, ni kigo gikomeye, ngo iyo ubuzima bukomeye cyane imbere yawe, ngo nawe ugomba kuba umuntu akomeye, umuntu w'igihangange. Ntushobora gutinya ubuzima ugezemo ngo nuko bukomeye, nawe ukora ibishoboka kugira ngo umuntu akomeye. Nibi vyibo turiko turabaha aya majambo yavuzwe na Wolfgang, nayo nyene agomba kutugira abantu bakomeye cyane cyane ko ubuzima imisi yose bwama butujana ahantu hakomeye. N'amajambo rero akomeye cyane avugwa na Wolfgang Lieb, asanzwe avuka mu gihugu ca Afrika y'Epfo, aba Cape Town. Ariko kandi twababwiye yuko yagerageje no gutembera ibihugu bitandukanye, akaba n'umunyamakuru akomeye muri Afrika, akaba kandi mu byo yandika iruhande yuko birimo ubwenge, birimo no gusetsa canke bigatuma abantu bagerageza kwiyumvira kurusha. Wolfgang hari kindi avuga ati ushima yuko societe iriko iratera imbere ni muri ca gihe abageze mu zabukuru, abakuze, abashaje bagerageza gutera ibiti
bazi neza yuko ivyo biti batazobikuramo umusaruro, batazobyifashisha. Nivyo Wolfgang avuga. Iyo societe bimaze gukomera, ibimaze gutera imbere, ngo mu gihe umuntu atacira abo nyine ku gatwe kiwe, ariko araba abazosiga. Igiti cyagomba gutera umuntu akiri muto, mugabo ngo muri societe yamaze gutera imbere gukura, umusaza aratera igiti kuko azi neza yuko ico giti kizogirira akamaro abantu bazoba bariko bararuka muri ico gihe. Wolfgang kandi aravuga ati ingeso mbi ku muntu ngo zimeze nk'igitanda ciza. Iyo igitanda ciza ukiryamye ko biragorana cyane kukivyukako. N'amajambo akomeye cyane, amajambo uyumva wese agerageza kwiyumvira kuko ngo ingeso yamaze kwizizira umuntu imera nk'umubanyi. Ngo biragorana cyane iyo ingeso yamaze kwizizira umuntu kugira ngo ashobore kuyivamo. Kujya ujyanye mu gitanda ciza kugira ngo akivyukemo, bisaba yuko afata ingingo canke akagira agaheba ku gatiro gaheba ico gitanda ciza. Ngo n'umuntu afise ingeso mbi mu buzima bwiwe, kugira ngo iyo ngeso ashobore kuyitsinda, ngo hari ikintu aheba, noneho wenyene aragomba kwiheba. Byanditse mu majambo yiwe ari muri ca gitabo Discover Your Magic. Arabandanya avuga kandi ati ubuzima bugizwe n'ibintu bibiri mu buzima. Ibihe? Ati hari ukwiyakira canke umuntu agashiraho impinduka. Sizi ko muvyumva ibi bintu neza. Ubuzima bugizwe no kwiyakira canke no gushiraho impinduka. Iyo utagombye kwiyakira mu vyo urimwo, bifate nk'umuntu afise ubukene butagira izina, agomba kubwiyakiramo. Iyo atagombye kubwiyakiramo naho ngo agira impinduka, ashiraho impinduka, akora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kuva muri ubwo bukene. Ico urimo rero ugiye kubiraba neza nico uba warahise. Muri mu bukene uzosanga ari bwo wahisemo. Utahisemo ubukene ugomba gushiraho impinduka. Ayo n'amajambo akomeye cyane Wolfgang Lieb agenda atubwira, yongera adutuma twiyumvira. Ari nabivuze ngo iyo ushaka gutunga ivyo abandi badafise, urakora ivyo abandi badashoboye. Kora ivyo abandi badashoboye. Iyo ugomba gushika aho abandi batashitse, uhagenda mu buryo abandi batahagendamo. Ni ibintu bikomeye cyane biriko biradufasha, bigomba kudufasha twebwe turiko tuvyumva. Aravuga kandi Wolfgang ngo amarira una majambo umutima udashobora kuvuga. Iyo umwana ariko ararira, nibwo buryo bwiwe ukuvuga. N'umuntu akuze arashobora kurira, ngo n'ubundi buryo rero Wolfgang arabivuga ngo umutima werekanamwo ayandi majambo atashoboye kuvurwa n'ururimi, amarira. Wolfgang kandi aravuga irindi jambo rikomeye cyane. Biroroshe kwizera ikinyoma ubwiwe inshuro igihumbi kuruta ukuri ubwiwe inshuro imwe. Ikinyoma ubwiwe inshuro igihumbi uracemera, gusumba ukuri ubwiwe inshuro imwe. Nivyo yabonye mu buzima bimeze nka wa wundi nawe agira ati ukuri ni kinyoma kivuzwe n'abantu benshi. Iyo abantu bavuze ikinyoma ari benshi, kigatinda kigacika ukuri. Ngo niyo definition rimwe na rimwe. N'amajambo duha kugomba kwiyumvira, ariko turaba n'ibyo tubona muri societe, tugomba kandi no kubikorera ko ngo dushobore guhindura ingene ubuzima bwacu bubayeho. Wolfgang aravuga ibindi bikomeye cyane. Uje witondera amajambo uri kuravuga. Uje witondera amajambo uri kuravuga, kuko ejo hirya y'ejo ayo majambo uzoyajya. Umunsi umwe ayo majambo uri kuravuga uzoyajya. Rero ugomba kuvuga amajambo yoroshe, amajambo aryoshe. Ugomba kuvuga amajambo yoroshe, amajambo aryoshe. Umenye neza yuko ibyo uri kuravuga
bigomba kuba ibintu biryoshe byoroshe. Ahandi yongera akavuga ati tumira ibirura tukavuga ibiryoshe. Iyo utembereza ururimi rwawe igomba kuvuga, ugatembereza ururimi rwawe kumva ko ivyo ugomba kuvuga ari umururazi, nubimire. Ariko iyo wumva ko biryoshe ubivuge. Ni ibintu bikomeye cyane. Umurundi yaravuze ati ijambo rigukunze rikuguma mu nda. Ariko ahandi atakarimi arashobora guturira ishamba ryose. Abasoma Bibiliya bavuga ati ururimi ni kibi kiraho, kuko kigereranywa n'umwami ushobora guturira ishamba ryose. Bumva yuko Wolfgang agaruka ku majambo ameze nuko abarundi bavuga, ariko n'igitabo Bibiliya kivuga. Tube twitondera rero imisi yose ibintu tugenda tuvuga, tuzungurutse ururimi rwacu mu kanwa mbere yuko dusohora ijambo. Wolfgang aravuga ibindi bikomeye cyane byofasha bariko baratwumviriza, ngo umwe wese aravukana impano yiwe mu buzima bwiwe. Umwe wese arafise impano Imana yamuremanye. Ikibabaje abenshi ntibigira bamenya impano bafise. Ikibabaje gusumba, hari n'abapfa benshi bagapfa batigeze bamenya ko bafise impano. Ugasanga umuntu mu buzima bwiwe n'umufana wa ekipe kanaka, ariko nawe yagomba kuba umukinyi wa ekipe, ntiyigeze amenya impano yiwe. Tugomba kwirinda bagenzi kuba abafana, ariko tube abakinyi kuko twamenye impano zacu. Wowe mbega uri kuratwumviriza, impano yawe ni yihe? Woba urayimenya? N'amajambo ya Wolfgang aravuga ibindi. Mu buzima hari ibintu bibiri, umuntu yama ari mu bintu bibiri. Iyo umuntu atari muzima ngo abarwaye, iyo umuntu atari muzima abagwaye. Ni Wolfgang ati ariko iyo ari muzima nta kibazo, ngo ariko iyo arwaye naho haza ibintu bibiri. Ibintu bibiri ni ibihe? Agomba gukira, adakize agapfa. Ariko ngo iyo akize nta kibazo kihari, ngo ariko ngo iyo apfuye ngo hari kibazo gishobora kuba. Nako ngo haba ibintu bibiri, ikimwe araja mu ijuru canke akaja mu nyenga y'umuriro udahera. Ngira ngo abizera Bibiliya, abizera Imana baca bavyumva gusoma. Iyo umuntu agiye mu ijuru rero ngo hanini nta kibazo kiba kihari. Ikibazo kihaba ngo iyo agiye mu muriro udahera, ngo kubera iki? Wamara umwanya munini ariko arasura inshuti n'abagenzi bahorana ku isi, ababazi cyabaye kugira ngo nabo baje mu muriro. Aya n'amajambo ya Wolfgang yagerageje agerageza kwiyumvira, ariko rimwe wumva yuko ariko aragomba no kudutwenza. Aratwenza ariko akigisha. Arabandanya avuga ati mw'isi idatunganye nta muntu n'umwe abaho atunganye. Mw'isi idatunganye nta muntu n'umwe abaho atunganye. Agacegira ati niyo mpamvu ikaramu ry'igiti riba rifise gome. Umuntu agenda araraba ibyo acamwo, akagenda arakosora, akagenda arahinyanyura kugira ngo bitari byiza bibe byiza. Birahambaye cyane kumva yuko mu isi nta muntu n'umwe ari mwiza. Mugabo abandi bakagira bati umuntu mwiza, umuntu nyamuntu n'ujya afise amakarite menshi usumba amadefu, bivuge gutyo mu yandi majambo bigende bitwigisha. Wolfgang arabandanya akagira ati ntuzoterwa ubwoba n'imbwa zimoka, kuko imbwa zimoka kenshi usanga zitaryana. Aravuga imbwa zimoka, sinzi icyo agomba kuvuga rwose, ariko mbega wowe uriko wumva iki? Ariko ntizigutera ubwoba imbwa zimoka, kuko ngo imbwa zimoka ntiziryana. Ukantuhagarikwe umutima no kumoka kw'imbwa,
ntuze urafata umwanya kwimbwa imotse utora ibuye, nta kamaro kavyo, naco bigufasha. Ubandanye urugendo rwawe, ureke imbwa zimoke, ariko nawe ubandanye ibikorwa vyawe, ubandanye urugendo rwawe. Wolfgang agira ati kenshi ubandanye guseka, ubeho wisekera, ubeho uryohewe, ubeho ufise akanyamuneza, ngo kuko guseka ngo numuti twaherewe ubuntu. Gutwenga munavyumva ko bahinga benshi baravuga yuko gutwenga ari umuti ku buzima bw'umuntu, uvura ingwara nyinshi. Aravyongera ko rero Wolfgang ati kubandanye wisekera kuko uyo muti tuwuronka ku buntu. Hari amajambo akomeye cyane yavuzwe na Wolfgang, menyesha makuru yizi vya psychologie, yizi vya communication. Atuzoshima kufise ubuzima bwiza muri societe, uzoshima kufise ubuzima bwiza muri societe. Ni ryari? Ni igihe abantu benshi bazokuvuga, ariko abariko barumva ingene bakuvuga ntibavyemere n'ivyo bakuvugako. Uje wubaka ubuzima mugenzi, gushikaho uze wubaka ikibano, uje wubaka societe, uje mu buzima gushikaho n'igihe bokuvuga abantu batemera ko ivyo bakuvuga ko ari byo, bivana n'ingene wavyifashemwo, bivana n'ingene wabibayemwo. Arikindi yavuze Wolfgang ko ati ubwonko bwacu bumeze nk'umutaka ufunguye, ubwonko bwacu bumeze nk'umutaka ufunguye, kubera ko iyo umutaka ufunguye urakurinda izuba, urakurinda imvura, ariko iyo umutaka ufunze nta kintu na kimwe uza kugufasha. Ubwonko bwacu rero tugomba kubugira umutaka ufunguye, ushobore kudufasha twebwe nyene, buturinde izuba, buturinde imvura, buturinde ibyago byinshi, kubera yuko ubwonko bwacu turiko turabukoresha. Araduhira indi somo ry'ubuzima, ikindi cigwa mu buzima bwacu Wolfgang afatiye ku ruyuki. Uruyuki ngo abantu benshi baragwanka kubera ko ruryana, uwo gwariye aragwanka, rubonye aragwica, mugabo basubira kurukunda ngo iyo bari kubafungura ubuki butangwa n'uruyuki. Birakomeye cyane. Umuntu akabizana mu buzima, umuntu murashobora kubana gukorera ibyiza byinshi, agakorera ibyiza umuryango wawe, agakorera ibyiza igihugu, ariko kubera yuko tuba muri societe idatunganye, tuba mwisi idatunganye, umuntu yihenda agakora agakosa kamwe ukagenda umwanka. Bibi cyane. Duhindure ubuzima bwacu, duhe agaciro ibikorwa by'abantu, ibikorwa byiza by'abantu gusumba ibibi bagenda bakora mu buzima bwabo. Ni ibintu bikomeye cyane. Ushobora gukora ikibi kimwe kubera ari umuntu, kubera amagara make y'umuntu, tuze twigana uruyuki rushobora kukurya, ariko utibagiwe neza yuko rutanga ubuki, kandi ubuki buryoshe. Amajambo akomeye cyane avugwa na Wolfgang yajanye n'ingora imiryango. Umugabo, mvuge ngo w'umuswa, ngira ngo si ijambo ry'iwacu, umugabo utiyemera, umugabo atiyemera, umugabo atiyubaha, ngo abwira umugore we ngo pfunga umunwa, abwira umugore we ngo kazibe. Ariko umugabo yiyemera, azi cari, ntiyigera abwira ijambo nk'iryo umugore wiwe. Ngo iyo umugore avuga byinshi bigenda gute? Aramusohokana, akamujana ahantu, akamugurira akabroshete, akamugurira akavinyu, akamugurira icyo abona akunda, akamubwira amajambo asubira ya majambo ati uzi ingene uri myiza iyo utari kuravuga, uzi ingene uri myiza iyo umunwa wawe ufunganye. Ayo majambo umugore ngo azoyinovora gushika kugupfa kwiwe, ariko ngo n'amajambo avugwa n'umugabo w'incabwenge. N'aya majambo ceceka, pfunga umunwa, ntuze wigere uyavuga mu buzima bwawe, uyabwira umugore naho iyo bari kuvuga byinshi. Abagabo muri ko mutwumviriza, twibaza yuko muri ko muhakura byinshi kwano majambo avugwa no bumenyesha makuru w'icyamamare muri Afrika Wolfgang. Aravuga kandi
atabanyabwenge barabitangura ngo ariko ibijuju n'ibinebwe bakabisozera. Wakenshi dukunda kubona ibintu abanyabwenge batanguye mu maherahera vyivangwamwo n'abantu b'ibijuju. Turabibona mu buzima bwacu. Atanga uburero bwinshi ngene umuntu arondera, hanyuma gashiramo ubwenge bwiwe akarara kwijoro ngo ariko abasuma n'abandi bantu babononye bakavyivangamwo ari uko byamaze kuba bimeze neza. Ivyo abantu babimenye babeho babizi. Hari ikindi Wolfgang avuga gikomeye cyane cyo twigisha, amajambo akomeye ari mu ubwenge bwinshi, afatira ku gusomana. Gusomana ashobora kuba mwigeme n'umusore, ngo bitwigisha ko imitwe ibiri igiye hamwe ikora ibintu byinshi cyane. Abarundi natwe turabivuga ngo umutwe umwe ntiwigira inama ahubwo witera gusara. Ngira ngo niho cyo bigereranya n'aya majambo Wolfgang agira ati abantu basomana batwigisha ko imitwe ibiri igiye hamwe ikora ibintu bikomeye cyane. Ngombe gusozerera kuba no majambo ya rino jambo Wolfgang yavuze, ntugatakaza umwanya wawe uhanura utakumviriza. Kumbure uwe ntiyiha agaciro, ko atariko arakumviriza ntiyiha agaciro. Ntutakaza umwanya wawe, hanura umuntu uwo ari we wese, ariko ntubimaremo umwanya mu gihe ubona neza yuko uyo muntu atakumviriza. Ayandi majambo yavuzwe na Wolfgang Lipp tuzoyababwira mu kindi kiganiro. Ikiganiro twabateguriye uyu munsi kigeze ngaha, tuzobabwira ibindi uyu muhinga cyangwa uyu mushakashatsi yagiye avuga, ariko si wowe wenyine tuzogenda tubaronderera n'ayandi majambo akomeye kuko mu isi tuguma twiga. Wifuza kumenyekanisha ibyo uriko urakora, nyaruka ku Muvugizi TV.